amatora yo muri 2020 arashobora koroha kuko ashobora kutoroha. Amatora n'inzira yo guhindura inzego. Inshuti n'abagenzi muba mukurikirana ibiganiro byacu hano kuri Kabaza Web TV, turabahaye ikaze kandi tubaramukije. Turi kumwe n'umushingantahe Leonce Ngendakumana asanzwe ariko aritoza ku ntebe y'umukuru w'igihugu aserukira umugambwe Sahwanya Frodebu. Reka tumuhe ikaze kugira ngo dushobore kuganira nawe. Umushingantahe Leonce Ngendakumana turabaramukije. Ndabaramukije kandi ndaramukije nabo bose ariko baratwumviriza. Ego, hi Bujumbura mwaramutse gute, ni sawa na mahoro? Ahi Bujumbura na mahoro mugabo y'amahoro atari mu nda, y'amahoro atari mu mutima. Haba haragahaze. Ego. Ariko turashana kuko ndabivuze. Ego, reka tuje mu kiganiro tubabaze, hasigaye iminsi mike ibiri nimba tutihenze kugira ngo mutangure kwiyamamaza mwitoza kugira ngo mwitoze mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora azoba ku itariki 20 mu kwezi kwa gatanu. Mbega imigambi mikuru umugambwe wanyu washize imbere niyihe? Twebwe vuga ko ari kwiyamamaza nk'uko abandi bazokwiyamamaza, kuko intumbero dufise iratandukanye yabo tuzoba turi kumwe, kuko intumbero y'umugambwe Sahwanya Frodebu no kubandanya urugamba twatanguje wo gushinga intwaro ya demokrasi mu Burundi ishingiye ku migambwe myinshi, ishingiye ku mabwirizwa n'amategeko, atari amabwirizwa atari amategeko ayo ariyo yose, ari amabwirizwa n'amategeko byubahiriza umunyagihugu, bihiteka umunyagihugu, aho abanyagihugu basabikanya iby'igihugu gitunze atanya gupfa atanya gukira. Niko rugamba twebwe kubandanya, kuko tubona hako hari ibimenyetso byinshi bigomba kuzimanganya iyo ntwaro ya demokrasi. Hanini rero twe tuzoshimikira kuri iyo ntumbero, hama tubanze tuvugane ukuri na bose, kuko ukuri kwarabuze muri kino gihugu, akagaye agasuzuguro biriganza birasasigwa indavu. Twebwe tugomba kwereka abanyagihugu yuko dutegerezwa gusasura izo ndavu, umunyagihugu agasubizwa ijambo, umunyagihugu akiteza imbere wenyene, akisumira, akirira, akiyambika, akivuza, akarungika umwana we kwiga aho yumva yoronka ubumenyi bukwiye, agashobora no kwivuza nawe nyene aho yivuza canke umuryango wiwe, atababanje kubagira umuja. Muri ibi rero tuzoshimikira cyane ku guhindura intwaro, ku guhindura iterambere, kuko muri politike zari zihari ubutegetsi ntibukomoka ku munyagihugu, bukomoka ku mutegetsi. Iterambere ni iterambere ry'umutegetsi, si iterambere ry'abanyagihugu. Ibyo rero tuzobihindura, hanyuma tuzoshimikira cyane ku gisata c'abakenyezi n'ugwaruka, kuko twasanze haba mu kongereza umwimbu, haba mu kugwanya ubushomeri, haba mu kugwanya ubukene, haba mu bisata nka byose by'igihugu, twasanze uruhara rw'abakenyezi n'ugwaruka ari ntangere, kanatsinda nibo benshi mu gihugu. Ugwaruka rurenga ibice 60%, abakenyezi nabo barenga ibice 52%, kandi nibo bakora. Twasanze mu Burundi abagabo benshi badakora, barirwa baratembera hirya no hino kuvumba, ugasanga mbere baranagorana bageze muhira kubera kudakunda ibikorwa. Dushaka no kuzoshimikira kuri ubwo gwaruka n'abakenyezi baronswe uburyo bukwiye bwo gukora,
bwo kwiteza imbere, guteza imbere imiryango no guteza imbere igihugu. Muri rusange rero twebwe tuzohagarara kuri ibyo, ntituzokwirirwa turafise imigambi mugabo yanditse kuri ibi byo kwiteza imbere. No kubwira nk'akarorero ko tuzoshimikira kuri ibi by'uburimyi n'ubworozi, kuko ibice 40 kwijana bw'ubutunzi bw'igihugu twasanze bihagaze ku burimyi n'ubworozi hano mu Burundi. Tuzobishimira ibice birenga 85 kwijana by'abarundi babayeho kubera uburimyi n'ubworozi. Tuzoshimikira ku bidukikije kuko turabona ko ari ikibazo gikomeye naco nyene. Tuzoshimikira kurondera ingene ikigega ca leta cobomboka amafaranga iyava n'ingene akoreshwa. Ivyo navyo tuzobishimikirako. Tuzoshimikira kandi kugene nk'ubu butari ingene bucukugwa, amafaranga avamwo y'agaciro ingene akora. Tuzoshimikira kuri ibi vyo guteza imbere komine. Kugira igihugu gitere imbere tuzoteza imbere komine. Komine izobikingi y'iterambere ku buryo tuhazofatwa ingingo yuko amafaranga nk'ibice 50 y'igihugu yo mu iterambere ashigwa mu makomine, kuko n'amafaranga y'abanyagihugu, si amafaranga ya leta. Kuko yaba amafaranga ya leta acaba amafaranga y'abategetsi. Ubu rero ategerezwa kwegera abanyagihugu barangure ya migambi nariko ndavuga, amafaranga begeye bataruha. Gutyo uburyo bumaze kuboneka, ibi by'amashure tuvuga bizoca bigenda neza, ibi by'amagara y'abantu tuvuga bizoca bigenda neza, ibi by'imico kama tuvuga, ubumenyi, inkino bizoca bigenda neza. Abanyagihugu bifitiye amafaranga, nta n'uzosubira kubagaya, nta n'uzosubira kubasuzugura. Mu ncamake novuga ko ivyo navyo nyene tuzoza turabigarukako, tutibagiwe gukomeza ishure rya demokarasi, gukomeza ishure ryo guhimiriza abanyagihugu gukunda ibikorwa, kuko navuze ko hariho benshi bagomba kurya badakoze, bagomba kwimbura aho batarimye. Mu ncamake rero twovuga ko ari ivyo tuzoganira n'abanyagihugu, hama tubasabe bemere duhindura intwaro, duhindure n'ingene iterambere ry'umunyagihugu ryogenda. Ego, ahubwo musa nuko mwishuye hafi ibibazo byose twari twabateguriye, ariko reka dusubiremwo ibibazo bimwe naho mwagiye murabikorako. Nivyo mwavuze ku bijanye n'abanyagihugu, cyane cyane ugwaruka n'abakenyezi. Ikibazo twari twateguye kugwaruka, nivyo ugwaruka ni gwinshi cyane mu gihugu, kandi bavuga yuko ibice birenga 55 kwijana nta kazi bufise. None imigambi itomoye mwovuga mwe mwateguye kuri ubwo gwaruka ni iyihe? Aha tuje dufatanya n'ikindi kibazo kijanye n'ivyo mwavuze yuko hariho mbere abadakora benshi, ugaca usanga batangura kuzana ingorane mu gihugu naho basanzwe baba. Tugaca tugaruka ku cya kibazo bita mu gifaransa ngo ni intolerance politique, cyane cyane bikunda kuboneka mu gwaruka. Ico kibazo naco nyene mutegekanya kugikuraho gute? Urakoze cyane. Ico kibazo ni kibazo ciza cyane. Kubijanye n'imigambi dutegekanya kugwaruka, turamaze kubona yuko y'ugwaruka rukenye, iyo ugwaruka rushomereye nk'uko biri ubu, iyo rushonje, abanyabigambwe na leta barakunda kurikoresha ibidakoreka, kurucisha mu nzira zidashika. Ivyo biramaze kwibonekeza kuva ku ntwaro z'umugambwe Iprona, ku ntwaro za Frodebu, ku ntwaro za CNDD FDD. Reka mvuga izo nizo namaze usanga mbere turarujana no bintu byo gufata ibigwanisho, kwica abanyagihugu, gusambura igihugu. Tukaba dusambuye kazoza k'igihugu n'abanyagihugu. Rero nari ndavuze mu ijambo ry'intangamarara yuko tuzoshimikira cyane ku iterambere ry'ugwaruka. Ingingo ya mbere tuzofata kuri ibyo byo guteza imbere ugwaruka ni ingingo yo gushinga mu mafaranga ya leta
mu mafaranga y'igihugu nako nuko nanje ndiko ndakora ya makosa ngo ya leta mu mafaranga y'igihugu ajya mafaranga leta ikoresha ku mwaka ico bita mu gifaransa budget de l'etat tuzoshiramwo umurongo mushasha werekeye no guteza imbere imigambi y'ugwaruka ku rwego rw'igihugu tuzofata nk'ibice nka 20%, hama ku rwego rwa komine ko nakubwiye ko amafaranga ategerezwa kuzoca agenda mu makomine. Ku rwego rwa komine amafaranga nk'ibice 30% akoreshwa muri komine mu iterambere azoba yerekeye imigambi y'ugwaruka ruzoba rwateguye rukaja hamwe kugira ngo gwiteze imbere. Iyo ngingo tuzoyifata. Ibi biriko biravugwa ngo n'ugushinga ibanki cyangwa amabanki y'ugwaruka turavyumva mugabo twebwe ntituvyemera nka neza kuko twarabonye ibigega byinshi byagiye bishingwa ngo bizofasha ugwaruka, bizofasha abakenyezi, bizofasha abanyagihugu, ugasanga ivyo bigega biriko bifasha abifise, biriko bifasha bamwe babishinga nyene bavuga ngo babishingiye ugwaruka cyangwa abakenyezi. Iyo banke nk'ubu baramutse bayishinze kuko mwarumvise ko yavuze ko izoshingwa, izoba ifise ibintu bitwara amafaranga vyinshi, amazu yo gukoreramwe, ibikoresho byo gukoreramwe, abakozi ingene bazihemba, n'ingene bazoguranana, uzosanga nk'ibice 70% by'ayo mafaranga biheze muri ivyo nariko ndavuga ryaterambere ryabo ry'ugwaruka ridashobotse. Ibyo rero twebwe ntabyo twemera nka neza kuko amafaranga akoreshwa aciye ahandi sico kimwe nuko yokoresha ubwo gwaruka ubwo nyene akiboneka. Uwo muntu umugambi wa mbere. Umugambi wa kabiri no kufata ingingo yaho bokorera. Hari amatongo y'igihugu, hari amatongo mu ntara, hari amatongo mu makomine usanga abategetsi baza barikebera, ukaza wumva umutegetsi ngo afise hegitari 100 mw'ikomine, kaza wumva ubundi ngo afise hegitari 200 mw'ikomine. No kuvuga ko ivyo bibanza twita vya leta biba biri mu ntara mw'ikomine canke mu gihugu bizohabwa ubwo gwaruka kugira ngo rubiranguriremwo iyo migambi. Iyo ngingo nayo nyene izofatwa. Ingingo nayo nyene izotuma turwanya ubwo bushomeri ubukene muri ubwo gwaruka. Ndayisubireko niyo nyene yo gufata amafaranga y'igihugu akegera abanyagihugu muri komine kugira ngo baronkaho bafatira n'ideni ritavuna yo kugira ngo mwene ayo mashirahamwe y'ugwaruka biteze imbere hajya nyene muri komine batarinze kuvuna, kuko twasanze yuko urarondera nk'ideni ry'ibihumbi 100 mu ibanki bifata umwanya muremure ukazoza kuronka ivyo bihumbi 100 atani ibihumbi 10 ugisigaranyemwo. Icya kabiri ugasanga inyungu ari umurengera, ugasanga uri gukorera ubusa. Yindi ngingo tuzofata kugira ngo ugwaruka rutera imbere nuko ubwo gwaruka nyene ruzigishwa, tuzorondera abahinga bagwigishe ingene imigambi itegurwa n'ingene imigambi ishigwa mu ngiro. Hama rubandanye gwigishwa rero n'ingene abantu bo nyene bikorera batarindira ngo leta izoduha akazi, ico twita entrepreneuria. Nibaze bararindira ngo leta izoduha akazi nakazoduha akazi, niho bwabuja buva. Iyo migambi rero twayishimikirako ko mu myaka 5 ya mbere tuzoba dufise ibiboneka vyerekana ko ugwaruka gwavuye mu buja, ata muntu ashobora kurukoresha ibyo yifuza vyose. Inyuma y'ivyo byose rero tuzofata ingingo yuko atamugambwe numwe mu Burundi uzoba wemerewe kugira ishirahamwe ry'ugwaruka rutarakwiza imyaka 18. Iyo ngingo tuzoyifata kuko turamaze kubona ko hari imigambwe yigisha nabi ugwaruka, mbere na babandi baba bakiri mu mashure y'intango bakabigisha ibitari byo, bakabigisha amajambo adatomoye.
nitworeka rero ngo imigambwe yizize urwo rwaruka dufise imigambwe 33 hamwe tworeka umugambwe wose ukaza urigisha umukusha tufate nk'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ukigisha ibyo numva wigisha dufate SNL ikigisha ibyo ishaka Frode bikigisha ibyo ishaka MSD Iprona n'iyindi migambwe yose ikigisha ibyo ishaka ubwo rwaruka ntaho gohurira ndakazoza kago koboneka ndakazoza k'igihugu koboneka urwaruka ruzoja hamwe mu mashure wigishwe gukunda igihugu wigishwe gufatana mu nda no gukundana wigishwe gukunda ibikorwa urwaruka ruzoba rwigishijwe ivyo gushika ku myaka 18 naho uzogira gutezana ibyo uzoshaka byose ntuzoshobora kuruhindura ivyo nivyo bikuru twebwe tubaza ko tuzoshimikirako kugira ngo turwanye ubushomeri bw'urwaruka witeza imbere n'igihugu izoba giteye imbere n'abanyagihugu bazoba bateye imbere. Ico ni cyambere. Icya kabiri uti ibi byo kutihanganirana burya kwihanganirana ahantu hatarangwa intwaro ya demokrasi nk'ibi turimwa muri iki gihe kwihanganirana ntibikunda gushiraho indaye yashize ntibikunda ariko rero muri urwo rero byo tubona mu rwaruka birateye ubwoba birarenza urugero kuko nk'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD n'urwaruka rw'umugambwe SNL waba rwashamiranye tukabona cyane cyane muri SNL bakubiswe bakomeretse bishwe bapfunzwe rero ni ibintu byerekana yuko abantu batarumva yuko mu ntwaro ya demokrasi ishimikiye ku migambwe myinshi haba ivyiyumviro byinshi abantu bagahanahana ivyiyumviro iyo wumvise utumvikanye n'umuntu ntaca bumwazi ariko ngaha turabona yuko hari urwango rwinshi rushimikiye kuri ivyo byo kutaba abantu bavuga rumwe byo rero navyo nyene ni igikorwa tuzobandanya twigisha abantu yuko ko twemeye kwinjira mu ntwaro ya demokrasi dutegeza kwihanganira abandi dutegeza kwihanganira ijambo ry'abandi umuntu yiyumvire ko ari we afise ijambo gusa ngo nuko yifise ariko ubutegetsi atunze yize byibaza ko ari wenyine afise ijambo nico gituma burya uranakinyibukije dutegerezwa gusubiza ijambo umunyagihugu yarajyatswe nabo yama yashize imbere ngo bamuserukire bamurongore uwo munyagihugu rero si jewe si wewe si n'ubundi wari we wese ni abakozi mu bwoko bwose abakozi bo mu nzu abakora mu mirima barimye n'aborozi abarimu abaganga abasirikare abapolisi abacamanza mu madini yabona barangura imirimo yo kutunezereza yo kunezereza abategetsi cyane cyane abavyinyi abaririmbyi yagira iby'sinema vuza ingoma bavuga amazina eka mbere n'abandi bose abo bose baraswe ijambo dutegerezwa kubasubiza ijambo bishire bizane kuko nibo soko ry'ubutegetsi nibo soko giterambere mu gihugu nibo batunze igihugu nibo batunze abategetsi nibo babahemba nibo babagaburira nibo babambika nibo babavuza iyo bagwaye nibo babaha n'amazi yo kugura ivyo byose yo kurangura iyo mirimo yose tubona abategetsi bafise amazu bitabiduga bikwegana n'ibindi byinshi ndondangurira ngaha rero hatabaye kwihanganirana igihugu ntitwocubaka ngo tugiteze imbere kitubera umuvyeyi natwe tukibera abana beza n'ivyokunda nico gituma nakubwiye ko twebwe urugamba turiko sura rw'amatora gusa iyi migambi nakubwiye nadondaguye mu mfunyafunyo ni migambi yo kubaka igihugu c'u Burundi ni migambi yo gusubiza hamwe abarundi kubanwanisha gutyo twe igihugu mu budasa bwacu atanya gufatanya gukira cyo gituma rero ibyo byo kwigisha urwaruka kwihanganirana ari igikorwa gihambaye ku mugambo wari wo wose kuri leta ku bavyeyi no ku barezi ego cyane hariho abanyagihugu batari bake ni nka bose b'abarundi namwebwe muri ko muritoza mwese twese hamwe turavuga yuko igihugu gifise ingorane nyinshi cyane
turavyemeranya ko kandi tukavuga yuko izo ngorane ziri mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ariko uyu munsi uwobabaza ati mbega ni gisata ikihe kimwe gusa umuntu babwira ati mutore mwotangurirako kugira ngo murabe yuko ico gisata kikize cotuma n'ibindi bironka koyoka, coba ari gisata ikihe? Ni gisata co kongereza umwimbu. Ni gisata co kongereza umwimbu kuko umwimbu wongerekanye. Bamwe bose mpeje kudondagura baca bakurangura ayo mabanga bajejwe umutima uri munda, bwa bushomeri twavuga, bwa bukene twavuga, yanzara, byose biba bitoye umuti. Amashuri batoye umuti, igisata c'amagara y'abantu kiba gitoye umuti, na vya bisata byose navuga bitoye umuti. Nico gituma navuze ndi burya igikuru ko twamaze guharanira ukwikukira naho kugoyagoya kurahari, ko twamaze guharanira intwaro ya demokrasi naho igoyagoya irahari kuko ibimenyetso byayo irahari. Ubu hasigaye guharanira ko amafaranga y'igihugu yegerezwa abanyagihugu, gutyo amakomine agatera imbere, abanyagihugu gatera imbere, wagwaruka twama tubona mu makomine ruza kuyerera mu bisagara ngo riko rurondera akazi ukakaronka hajya nyene. Umugambi rero nyamukuru tuzoshimikirako naho navuze ibyo gusubiza ijambo abanyagihugu nuwo wo guhimiriza gusaba abanyagihugu bose tukava hasi aya mafaranga y'igihugu aguma nyegejwe mu masanduku twita leta mugarasara amasanduku y'abategetsi agashikirizwa abanyagihugu mu makomine kuko nibo beneyo. Uwo mugambi rero niwo mbona ari shingiro rya byose kuko ukenye, ushomereye, ushonje nta wundi mugambi numwe woshobora ucugumura umuja wabifise. Ego imbere ko tuja ku kabazo kanyuma, akabazo twobaza ubu nagakurikira, mbega gushika uyu munsi ibikorwa bimaze gukorwa n'umugwi ujeje gutegura amatora muravyishimiye? Twebwe turamaze kubona ko uyo mugwi ari mu guhengamye, kandi hajewe turiko turaganira maze kubibabwira kabiri, turi mu nama ya bose y'abantu benshi, haba hari imigambwe, haba hari bo bwa mbere, hakaba hari imigambwe, hakaba hari leta, ababura amatari bose niho baba bari, hakaba hari abihebeye Imana, hakaba hari abamenyesha makuru. Narababwiye nti nta kinini tubitezeko, nta gitangaro tubitezeko, turaba ingene muriko murakora, muriko mukora mwisunze gusa ineza y'umugambwe uri ku butegetsi, muriko mukora mwisunze ko umugambwe uri ku butegetsi wotsinda. Ibyo mukora byose turabibona, nta kuntu mwosigura ko mushobora gushiraho imigwi izobafasha mu ntara ugasanga 90% mwashizeho abantu bari ku mugambwe uri ku butegetsi. Dufate nk'umugambwe Sawanya Frodebu, muberekeye abazobafasha mu ntara, ico bita CEPI mu Gifaransa. Umugambwe Sawanya Frodebu baduhaye umuntu umwe ku rwego rw'igihugu, naho nyene bisunze vya bindi bavuga ngo nukuraba bakumiriwe abakenyezi n'ubwoko. Niko nabibonye mu bantu bazobafasha mu makomine gutegura no gutunganya ayo matora. Mu mugambwe Sawanya Frodebu ku bantu 595 baduhaye abantu 5 gusa. Hama tugaca turaba rero n'ingene bariko babandanya n'ibindi bikorwa nk'ivyo gushiraho ivy'amatora, ingene batwangira kugira ngo dushireho abantu bacu bazocungera ingera. Twamaze kubatanga bagacavuga ngo harimwe abatemerewe, ngo kandi ingingo yarafashwe ntimuzosubiramwo abandi bazocungera. Ugasanga bariko bajana nago muri bimwe vya leta, ngo ntawumenyesha makuru yemerewe kuzovuga ivyo ariko arabona ingene amatora ariko aragenda. Hama bakavuga ngo ayo matora ngo azoba ariko arakorerwa mu muco, mu gihe ingingo zose ziriko zirafatwa na leta na seni usanga arizo gukorera mu mwijima, gukorera hatabona, gukorera mu rufuri. Simbona rero ingene twowizera kuko nk'ubu ndaguha akarorero
twebwe turafise abantu bashika bafunzwe bavuga ngo babafatanye ngo agakarata ka Frodebo ngo kamatora kibo narabasiguriye nti agakarata k'amatora ka Frodebo imbere yo tuko twarungika mu mugwi ujejwe gutegura no gutunganya amatora kabanezwa n'inzego zose z'umugabo wa Frodebo kuva ku mutumba gushika hejuru ni ngombwa rero ko umufrodebo wese ahari inzira guhemuka abagafise akeretse yindi nzira guhemuka abamuserukira nta kibi kiba kirimo abo bashize mu gasho no baracapfunzwe ariko hari mukandida w'umugango uri ku butegetsi yaragiye aramanika ibicapo vyiwe mu gihugu cyose aha mu gisagara ndi tukironka naho turabira ibicapo ngira byari hari barabikuye bashira ibicapo vyiwe twabwira seni tuti twebwe hari abantu bapfungiwe gakarata twabashikirije kandi murabona ko namwe mwagasoye muri ko murakigisha mu gihugu mwigisha ingene abantu bazotora mugabo uyu muntu ariko arashinga hirya no hino ibi bicapo vyiwe byo kwiyamamaza kandi hataragera ari mwebwe mwerekana ibyo bibanza ko mutamuhanura cyane data ko mudashobora kumuhana kuki mutamuhanura muhanure twumva mu mwihanize ntabandanye ntibigeze bamwihaniza uwo mugwi rero urumva biragoye kuwizera ariko turi ku rugamba iyo uri ku rugamba rero nturuha iyo ku rugamba nturwa ibyo byose bizohera kuko nakubwiye mu ntangamarara yuko ihinduka ari ngombwa intwaro mwenizi ni ngombwa ihinduka ry'iterambere ni ngombwa nibi rero bizohinduka ibyo umugwiseni Ego twabafashe akanya karekare turazi ko mufise byinshi mwipfuza kubandanya gukora kuri uyu munsi akabazo kanyuma turangiriza ko nako kubasaba ijambo mushikiriza abandi muzohiganwa nabo muri ico kibanza cy'umukuru w'igihugu akajambo noshikiriza aba bavukanye aba bene wacu tugiye guhiganwa kugira ngo turabe n'ibintu byohinduka kuko nibaza wari we wese yifuza ko ibintu byohinduka ngira kiretse umugambo ariko ubutegetsi kuko urumva wo ugumuga ngo wakoze neza mugabo narumvise uzowuserukira muri aya matora wo tuzohiganwa avuga ko ngo imyaka 15 bamaze ngo bariko bariga ariko birababaje kumva bamara imyaka 15 bariko bariga bigira ku banyagihugu bashonje bashomereye bakenye yaratubabaje nuhanura rero tuzohiganwa rero yuko mu ntwaro ya demokrasi imigambwe irahiganwa irahiganwa yisunzwe imigambi nababwiye twebwe imigambi nuko n'abandi bose barafise imigambi iyo migambi twayishikiza abanyagihugu mu mwidegemvyo ata muntu arinze kuza kubaturubika ngo utadutoye tuzosubira kubaha utadutoye ntacu uzosubira kuronka muri leta ntacu uzosubira kuronka mu ikomine ku bitaro itera agatora tukareka abanyagihugu bagatora mu mwidegemvyo nk'uko nabibwiye seni mu nama duheruka kubwira ntihabe ibyo gutoteza abantu ntihabe iterabwoba ntihabe ubusuma ibyo bizoshoboka hanyuma rero tuyajemwo dufise tuvuge icyo no kwita discours zibiri jambo no kuvuga ibyo tuzoshikiriza amatora aheze tugende tuzi ko dushobora gutsinda cyangwa tugatsindwa ukaba ufise ijambo ushikiriza mu gihe utsinze rihumuriza bose kuko n'abatsinzwe ntibatsinda ukagenda ufise ijambo ryo guhumuriza abatatsinze kuko nabo nyene n'abarundi bazotegerezwa kubandanya babaho hama ikindi nosaba bene wacu nuko twokwigisha abanwanyi bacu muri uku kwiyamamaza tugiyemwo birinde gushamira bagira umutima w'urukundo bagira umutima wo kubaka igihugu ibyo twaciyemo turabizi twaraciye mu ntwaro nyinshi izo ntwaro twasanze uretse guhindagura amazina ataco zamariye abanyagihugu abategetsi bagiye bikunda cyane umunyagihugu yagumye hahandi ubu umunyagihugu
aguma abona imbere yiwe urupfu, aguma abona imbere yiwe agasho, ibohero, aguma abona imbere yiwe ubuhungiro, ararushe, arakenye, yarihebuye. Tugiye kubavukanye, tugiye guhiganwa, ivyo vyose tubifatireko uyu munyagihugu tumukure muri uwo mwiheburo, kuko mu Burundi hari abanyagihugu bebuye gushika bibaza yuko ubuzima babayemo budashobora guhinduka. Nifuza rero ko twese twokora ku buryo umunyagihugu yovuga ati ati turabonye amatora agenze neza, turabonye amatora azotuma tubana neza mu budasa bwacu, turabonye amatora azotuma twiteza imbere, turabonye amatora azotuma igihugu cacu kigira ishusho nziza mu makungu. Ivyo nivyo nobahanura, tubigendeye byofasha cyane. Ego cyane umushinga ntahe Leonce Ngendakumana, turabashimiye ku kanya waduhaye kugira ngo dushobore kuganira. Ndabashimiye namwe kuri akanya mwambaye kugira nshikirize ivyiyumviro vy'umugambwe Sahwanya Frodebu, kukugena abanyagihugu bosubizwa ijambo, kukugene abanyagihugu bo kwiteza imbere bakava mu buja bw'abifise. Ego muze mugira amahirwe rero mu matora agiye kuba. Ego inshuti na bagenzi mukurikiranye ikiganiro turabashimiye, tuzosubira rero kundi munsi mu kindi kiganiro amatora 2020 naho utaha. Amatora yo muri 2020 arashobora koroha kuko ashobora koroha. Amatora ni inzira yo guhindura inzego.